Yesu nashimwe bene data amahoro y'umwami Imana nabane namwe muracari kumwe na Françoise Habonayo. Nje kuvuga rero ubutumwa canke imburi ya kabiri. Iya mbere irarenganye tugeze ku mburi ya kabiri. Iyi mburi ya kabiri nayo nyene nayihawe muri iyi minsi. Sinaravye ngo nabe itariki mugabo ni muri iyi minsi mu kwezi kwa gatatu mu mpera zako. Umwami Imana nabonye anjana nko kuri televiziyo, hanyuma kandi iyo televiziyo nabona ari televiziyo atari muri iki gihugu. Hanyuma rero numva ambwira ngo mvuge ngo ishengero, mvuge ntange ikiganiro kuvyerekeye ishengero. Hanyuma muri izo nzozi nabonye rero ndiko ndategura ico kiganiro cerekeye ishengero. Hanyuma nikanguye ndavuga Mana, mbese ishengero ndarivuga kwiki? Ishengero rigizene? Ishengero mbega ndavuga iki? Numva nyene sinzi iyo mpera, sinzi niyo njana, ariko ngumiza mu mutima nti uko biri kose umwami Imana yarantumye kuvuga ku by'ishengero. Nshuti bene data, iby'ishengero mushobora kuba mubindusha, ariko iyo Mana yanyizigiye ndayishimiye cane. Ishengero, umuvyeyi w'ishengero canke nyene ishengero yitwa nde? Nyene ishengero ni Kristo Yesu, we yarikoye amaraso, kandi ni nawe azoza kuritahukana mw'ijuru. Ishengero rero nk'uko dukunda kuvyumva, ishengero ritandukanye n'idini. Idini, mw'isi hari amadini menshi, ariko ishengero ryoryo ni rimwe. Imana ishimwe. Ishengero ni rimwe ariko amadini ni menshi. Canke bene amashengero basengera ahantu hatandukanye, ariko ishengero ni rimwe ku isi yose. Ishengero rero ryahereye Igorogota, niho ryatanguriye, kuko hatabonetse amaraso nta shengero ryari kuboneka. Ishengero mu maraso ya Yesu Kristo, abo bose bakiriye umwami wacu Yesu bakihana bagize ishengero, ariko umwami waryo ni umwe. Umwami waryo ni Kristo. Imana ishimwe. Igihe Paulo yaja kuvuga ubutumwa, yagendagenze mu bihugu vyinshi, kandi agenda aravuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Abemeye bakihana bakabatizwa, abemeye baca baja hamwe, agaca baronderera ubarongora, kuko murazi abantu bari hamwe bagira ubarongora. Ni organisation interne. Kugira ngo ibintu bigende neza hama hafise urongora, uwagakora ibi, ubu nawe agakora ibi, ubu nawe agakora ibi. Imana ishimwe. Niyo tuvuge groupe kanaka igombye kwiyorganiza neza, baravuga ati naka ajejwe iki, uyu naka nawe ajejwe iki, uyu naka nawe ajejwe iki. Ivyo si byo ndabigisha, musanzwe mubizi, ariko ngombye kwerekana yuko abanyeshengero bashobora kuja hamwe bakagendera ku mugozi umwe. Imana ishimwe. Hanyuma aba baraha, abandi bari hariya, abandi bari hariya. Turavye ingene Paulo agiye aravuga ijambo ry'Imana, na bandi bose bashwiragira bakagenda baravuga ijambo ry'Imana, bagiye barubaka amashengero.
Imana ishimwe. Bagiye barubaka amashengero. Ni ukuvuga ngo bagiye barubaka, abizeye bakaja hamwe, bafise centre ari Yesu Kristo. Yesu Kristo nyene ishengero. Imana ishimwe. Hanyuma rero abo bose bari barasabagiye, umwami Imana yarabatumye ko canke yeretse Yohana, hamwe yandika igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, murabubona yuko yabarungikiye amakete canke ubutumwa ku mashengero ndwi yo muri Aziya, aho ubutumwa bwari bwamaze gushika. Umwami Imana araza aramwiyereka, Yohana aramurungikira amakete ati wandikira umumarayika w'ishengero iri niri, wandikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso, ryo muri Laodikiya, ryo muri Filadelfiya, ryahehe. Mwarabisomye murabizi. Utabizi araza kurama mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana hajya mu ntango. Haleluya, urakoze mwami Yesu. Mu vyahishuwe Yohana muraza kuhasanga mu gice ni ca gatatu, uhereye ku gice ca gatatu niho habivuga, ku gice ca kabiri, ku gice ca kabiri haravuga ayo mashengero indwi, bamwe bose ico Imana yababariye. Ariko turavye mw'ishengero iryo ari ryo ryose, turaza gusanga aho umwami Imana yivuze wenyene, arabivuga. Duhereye ku murongo wa mbere kuri iki gice ca kabiri co mu vyahishuwe Yohana kabiri, ku murongo wa mbere haravuga ngo icete candikiwe ishengero ryo muri Efeso, ngo andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso uti, haleluya, ufise inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, akagendagenda hagati y'ibiterekwa kw'amatara indwi vy'izahabu, aravuga ibi. Uwafise inyenyeri ndwi ninde? Ni Kristo umwami. Usomye, simbaje gusoma kino gitabo cose, mugabo hariho ahandi yiyerekanye afise inyenyeri ndwi. Tubirabe hajya inyuma gatonya aha ku murongo w'icenda mu vyahishuwe Yohana igice ca mbere ku murongo w'icenda haravuga ngo jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami n'ukwihangana biri muri Kristo, nari mu kizinga Patimo co mu kiyaga bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti ico ubona ucandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso ni Simuruna ni Perugamu ni Tuwatira ni Sarudi ni Filadelfiya ni Laodikiya. Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi vy'izahabu, kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona uwusa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu. Haleluya. Kandi umutwe wiwe n'umushatsi wiwe vyari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zisa n'imbeya z'umuriro. Ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Haleluya. Kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze nshirako ukuboko kw'iburyo ati, haleluya, ntutinye, amena, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Haleluya. Kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira.
mfise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Imana ishimwe. Nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibizoza hanyuma y'ivyo. Ibanga ry'inyenyeri indwi izo mbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo n'ibiterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu. Inyenyeri indwi nizo bamarayika bayo mashengero. Haleluya. Ibiterekwa kw'amatara indwi navyo niyo mashengero ndwi. Imana ishimwe. Haleluya. Urakoze mwami Yesu. Muri aya makete rero ndwi, Yesu yatumye Yohana kwandikira amashengero. Rero mu ishengero rimwe rimwe yagiye arivuga. Imana ihabwe icubahiro. Aha muri Efeso rero tubonye ko yavuze ngo ufise inyenyeri ndwi. Aravuga ibi n'ibi. Ugiye mu cete candikwa ishengero ry'Isimuruna hajye ku murongo w'8 naho turabe naho ngene yivuze. Ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna uti uwa mbere. Haleluya. Ngo kandi uw'iherezo uwari yarapfuye kandi akaba ari muzima. Imana ishimwe. Nyene ishengero umve ngene avuze. Uwari yarapfuye kandi akaba ari muzima. Imana ihabwe icubahiro. Ahandi naho yavuze ati ufise inyenyeri ndwi. Nukuvuga iki? Inyenyeri twamaze kubona yuko ari abamarayika b'amashengero. Nukuvuga ngo ubuganza. Donc canke ndi buvuge ngo bosi w'amashengero yose ari muri iyi si yitwa Kristo. Ngo niwe afise inyenyeri ndwi. Niwe aganza abo bamarayika yagiye arashira baganza y'amashengero. Imana ihabwe icubahiro. Kuko ishengero ryose ngo rifise umumarayika rihagarariye. Nico gituma avuga ati wandikira umumarayika w'ishengero ry'ahanaka. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'ahanaka. Imana ishimwe. Kuko bose uko Imana yabashizeho bose niwe abaganza. Ngo afise inyenyeri ndwi mu kuboko kwiwe. Nukuvuga ngo aho uri naho ndi data arahazi ko byose biri mu kiganza ciwe. Imana ishimwe. Hanyuma aravuga ngo bugira gatatu ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo ati ufite inkota ikarishe. Aravuga ibi. Yivuze ati mfise inkota ikarishe. Imana ishimwe. Afise inkota ikarishe umwami wacu. Ituwatira naho yavuze ngo iki? Yavuze ngo uti umwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka. Aravuga ibi. Aho hose ngomba kubereka yuko nyene icengero yitwa Kristo ni Yesu. Kwa kundi yivuga agenda riva ku ishengero rimwe. Imana ihabwe icubahiro. Isarudi naho yavuze ngo iki? Ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi utufise impwemu ndwi. Haleluya. Impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe. Imana ihabwe icubahiro. Ifiladelfiya naho yavuze ngo iki? Yavuze ati uwera, uwukuri, ufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi. Bene data, mwumva uyu mwami dufise ingene ari umwami akomeye. Ateye ubwoba n'uw'igitinyiro cinshi. Ntidutinya naho isi yohinda agashitsi, naho isi yotwanka, naho isi yokwanka ishengero ry'Imana. Dufise umwami akomeye, afise inkota ikarishe. Ngo kandi yuguruye nta wugara, kandi yugaye nta wugurura. Imana ishimwe. Irawodikiya naho yavuze ngo iki? Ngo uti uwiyita amena, icabo naco kwizigirwa c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Haleluya. Yesu ni inkomoko y'ivyaremwe n'Imana.
byose byavuye kuri we. Imana ishimwe ngo aravuga ibi, uwiyita amena icabona c'ukuri. Haleluya, mwami wacu arakomeye. Nyene ishengero mwumvise uko ari n'uko ameze, yandikiye amashengero yose. Na wewe aho uri Yesu arahazi, kuko aho umuntu wese ahagaze ari muri Kristo arahazi. Ishengero rubamwo Kristo ararizi, n'umumarayika kujejwe Data aramuzi. Imana nihabwa icubahiro. Rero nshuti z'umusaraba, ishengero nk'uko mubyumvise, nyene ishengero niwe yadukoye, nyene ishengero niwe adufise, nyene ishengero niwe aturaba, nyene ishengero niwe adutabara iyo dutewe n'umwansi. Nyene ishengero n'uyu umwe, ni Data. Abandi bose b'abakozi bashizweho gukora nk'uko umwami yabatumye. Haleluya. Data yadushizeho gukora nk'uko yadutumye, nk'uko abishaka. Nico gituma umuntu w'Imana umaze kumenya ico Data yaguhamagariye, ubwirizwa kumwumvira, kuko ni sobuja. Imana ishimwe, tumwumvire. Ni Data wa twese, kandi umwe wese azobazwa n'Imana ibyo yakoze. Ishengero ni wewe nanje na nakawundi na nakawundi na nakawundi, twogejwe n'amaraso ya Yesu, tukaba turi muri we, tugakurira muri we, tukagendera muri we. Turi abana b'Imana. Yesu rero naza azoza gutwara ishengero ryiwe. Haleluya. Yesu naza azoza gutwara ishengero ryiwe. Iyi si hari byinshi cyane bibahangayikishije muri iki gihe, bibateye ubwoba cyane, ariko abana b'Imana ntidufise ubwoba, kuko tuzi yuko umuvyeyi wacu ari mu kuza, wadukoye amaraso ari mu kuza, umwami wacu Yesu Kristo ari mu kuza, kandi arazi aho yadusize, arazi n'ivyo yadusizemwo. Haleluya. Ariko agitevye, mwene Data nshuti y'umusaraba, agitevye, wowe nanje tubandanye ivyo yadutumye, tubandanye ivyo yadutumye, turabe ko turiko turabikora neza nk'uko yabishatse, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo riri mu kuduga. Haleluya. Ishengero ry'umwami wacu Yesu Kristo rigira riduge, rigira riduge, rigira riduge. Mwami yambariye ngo mvuge ku by'ishengero, ariko ndashima mpemu yera, kuko ariko arantegekera ibyo kuvuga. Ubundi sinamenya nti none nza kubivuga gute, nza kuvuga iki, ariko ngombye kuvuga ngo iki. Iyi Mana niyo kwizerwa. Nyene ishengero yitwa Kristo, ni Arufa kandi ni Omega. Imana ishimwe. Kandi ngo yitwa Amina, ngo ni cabona c'ukuri. Haleluya. Yohana nawe yarabonye, abona ishengero ry'Imana riduga, riduganwa, rijanwa. Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo ibyahishuye Yohana igice c'indwi ku murongo w'9, ngo hanyuma y'ibyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuharura, bo mu mahanga yose. Haleluya. N'imiryango yose, n'amoko yose, n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera. Haleluya. N'amashami y'ibigazi mu minwe, basemera n'ijwi rirenga
batagakiza n'akimana yacu ibyagiye kuri irya ntebe nakumwagazi w'intama. Haleluya. Bene data, nk'uko nari mpejeje kubivuga, ishengero ni rimwe ku isi yose, ariko riri place canke riri mu bice bitandukanye kandi riri mu ndimi zose. Yohana yarabibonye ngo riri mu mahanga yose, ngo yabonye abantu bavuye mu mahanga yose, abavuye i Burundi, abavuye muri Aziya, abavuye muri Australia, abavuye hehe, abavuye hariya na hariya na hariya. Haleluya. Abashinwa, abahindi, abarabu, bose bakiriye Kristo. Yesu aza kubatwara. Yohana yabibonye ati mbona mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose ngo bahagaze imbere y'iyo ntebe. Mana ishimwe. Bene data, dufise umuryango munini. Nturaba aho honyene wicaye, aho honyene usengera ngo wibaza ko ari mwebwe mwenyene. Oya. Nturaba uriya ngo uvuge ngo ya ngujya subi wacu ngo ya. Oya. Ishengero ni rimwe ryakiriye Kristo rikagendera mu kuri rikabatizwa muri mpwemu yera. Imana ishime. Kandi bari ku isi yose. Abo ni umwami azotororokanya. Oh Kristo Yesu asante. Umwami azobatororokanya bagende. Haleluya. Umwanya turimwo muri iyi si ni umwanya ugoye. Isi iranka abantu b'Imana. Isi iranka abantu b'Imana. Kandi nibanke kuko ntaco bapfana. Ni ubwami bubiri. Abari mu isi ni ukuvuga ngo bafise umwami wabo w'isi nyene, ariko abari mu Mana bafise ubwami bwabo, ni Data wa twese. Ubwo bwami bubiri rero bugenda burasitana muri iyi si. Ubwami bubiri bugenda burasitana. Ariko abari muri Kristo bene da, muze dufatane mu nda, muze dukundane, muze dusengeranirane. Bishoboka yuko umuntu asitana n'ubundi, agakubitana ihembe n'ubundi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. N'inka mu ruhongore rumwe zirakubitana amahembe. Ibyo ni bisanzwe. Ariko kubona turi mu mugwi umwe, kubona twese twitirirwa Yesu, kubona yuko twese amaraso ya Kristo ari yatwogeje. Haleluya. Dufise Data umwe. Uwo niwo tuzogenda iwe. None rero mwene data, nshuti yanje, mugenzi, Kristo yambariye ngo mvuge ku by'ishengero. Nagomba ndakubwire ngo uyu wese yamenye Yesu ni mwene so. Kandi nubona ariko aragenda nabi nk'uko bidakwiriye, umuhanure mu rukundo kuko muravukana. Umuhanure mu rukundo kuko nk'ugomba kumukwega nyene ngo mujane, atari nk'ugomba kumushiburira kure. Oya, umuhamagare mu rukundo kuko muri kumwe deja yaramenye Yesu. Satani niba yamurasha akamuteza ingwara canke akamuteza icago kanaka, menya ngo ni mwene so. Urukundo rubarange, urukundo ruturange. Umusange, umusengere, umwereke ko muvukana. Bene data, ishengero ry'Isarudi, ishengero ry'Ifiladelfiya, ishengero rya hehe, nyenejo n'uyu umwe. Kubakiriye Kristo bose. Nuko rero twatudumbi tw'abadayimoni dutsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu mpwemu imwe, ababatirijwe muri mpwemu yera, bagendera mu ijambo ry'Imana, bagakora uko ijambo ry'Imana rivuze, abo ni bene Mana. Ni bene Mana. Ishengero ry'Imana ni rimwe, kandi umwami Yesu yaduteguriye ibyicaro. Haleluya. Tuzoba ku mugwa wera mwiza w'Imana. Yo yewe Yesu we, tuzokwinjira muri Yerusalemu musha. Ibyicaro byarateguwe, Data yaramaze kubitegura. Imana ishimwe. Yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu. Ya haleluya. Mwami Yesu yagiye kudutegurira ibyicaro. Yagiye kudutegurira. Kandi yavuze ngo ni impeza Yesu we ngo nzogaruka kubajana.
iwanje. Imana ihabwa icubahiro. Kuko ngiye ngo nzogaruka. Imana ihabwa icubahiro. Uyu munsi turindire ko umwami wacu Yesu Kristo agaruka, kandi ko azogaruka kutujana. Ntagaruka gusa, azogaruka kutujana. Yesu ntazogaruka gupfa beneda, ntazogaruka gupfa ku musaraba, ntazogaruka kuduharira ibyaha, ntazogaruka yarabihejeje ivyo, ahubwo azogaruka kutujana abamwemeye. Imana ihabwa icubahiro. Rero ico ikindi novuga n'ikintu citwa ngo abazoje mw'ijuru canke bene Mana. Dukwiye kumera dute mu ngeso zacu, ko tureretse uyu, ko turindiriye umwami wacu Yesu kwaza kutujana, tugire gute? Jambo ry'Imana rivuga ngo tubabera, ngo nkuko nawe ari uwera. Haleluya. Kandi mw'ijuru iyo tuja nta canduye kizogerayo. Bene data, aha icyo dusabwa muri iyi minsi ni ukwitunganya. Umuntu wese agasabana imbabazi na mugenzi we, umuntu wese agakura icuka kibi ku mutima, umuntu wese niba mwarasekanye amahembe na mwene so, musabana imbabazi n'ico gihe. Ntihakagire urugabure ruba hagati yawe na mwene so. Niba bihari, senga Imana, bisenyure vyigizeyo, senga saba Imana igutabare, kuko mw'ijuru iyo twinjiye nta canduye kizogerayo. Oya, nta canduye, nta gasembwa bizogerayo. Jambo ry'Imana muri Petero wa mbere igice ni ca kangahera. Petero wa mbere ego Petero wa mbere igice ni ca 13. Petero wa mbere igice ca mbere ku murongo w'13 dusome hariya turabe. Ngo nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibiboreza, mwizigire gose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. Mumere nk'abana bagamburuka, ntimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe c'ukutamenya kwanyu. 15. Ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe abariko mubabera mu ngeso zanyu zose. Mana ishimwe. Abariko mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo mubabera kuko nanje nduwera. Imana ishimwe. Kandi ko iyo mwambaza muyita so, ari izocira umuntu wese urubanza rukwiranye n'ivyo yakoze, itarobanuye ku cubahiro. Mumara igihe co kuba inyambukira mutinya. Iri jambo ngo mubabera mu ngeso zanyu zose. Bene data, mu muntu harimo ingeso nyinshi. Mu muntu harimo ingeso nyinshi. Burya umuntu ni munini cane, kandi nasanze umuntu atimenya. Hari ibihe ucamwo bikagusobanura, bikakwereka uriwe kweri, kandi nawe utari wibaza kuko umeze uko. Ariko ibihe ucamwo bikakwereka uriwe. Waruzi yuko utari umunyeshavu, ugasanga ishavu ryarakwishe. Waruzi yuko uri umuntu atekereje, ahubwo ugasanga kure yabyo pe. Ariko Imana ishimwe, iyo umuntu yimenya uko ari, biba ari vyiza. Ahubwo kutimenya n'icago, kuguma wiyita kuri umumarayika kandi nawe atariko bimeze, n'icago kibi. Usenga Imana iguhishurire ukuri, iguhishurire ukumeze, uce bugufi usenga Imana iguhangaze, igubabarire, ugwane na kamere yawe. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira yuko dukwiye kugira nka kamere y'Imana.
umwami aturindiriye yuko tubabera mu ngeso zacu zose. Hari ibintu byinshi bishobora kukwereka yuko ingeso zawe zitari nziza, ariko umuntu agwana n'ibyo, kuko kugororoka biri kure yacu pe. Turabirondera, turabihiga, ariko turabirondera. Nico gituma dusaba mpwemu yera ngo adusuzume, aturabe. Usanze hari ibintu bitagororotse, umwami Imana bikugororere. Iri jambo ngo abera, ishengero ry'umwami rikwiye kubigera, kuko iyo tuja ni heza, iyo tuja na hera nta canduye kizogerayo. Utunganye ibyawe rero mwene data, utunganye ibyawe. Nzamba niyaza mwijoro, niyavuga mwijoro canke mu gatondo, mujane na Kristo umwami. Nabwiwe kubwira ishengero, kandi ndashimira mpwemu yera ivyo ndiko ndababwira, kandi nizere ko bibagirira ikimazi. Ico nongeye gusaba mwene data nshuti yanje, aho uri, abo musengana, abo mudasengana, usenga Imana. Abo mudasengana ubasengere, uzi ko bamenye Yesu ubasengere. Abadayimoni b'urwanko basohoke mu izina rya Yesu. Ndabizi hari abadayimoni b'urwanko, hari abadayimoni b'amacakubiri, hari abadayimoni b'ubwibone, hari abadayimoni b'uburyo bwinshi cyane banyegeteye, kandi umuntu atamenya ko abo bazimu bagendana nawe. Ugasanga umuntu w'Imana yuzuye mpwemu yera ari mu rusengero, ariko ari muhira ukuntu ameze biteye ubwoba. Amajambo yo kurandagurana, ibitutsi data bicanako, yo, kandi mu rusengero naho yamera. Imana dutabare. Hari ikindi gihe usanga umuntu uko ari umenga afise etikete zibiri. Umenga hariho uko ari mu rusengero, ariko hakabaho n'uko ari muhira. Ivyo ntibikwiye kumera uko. Kurya nyene umeze mu rusengero, no muhira ukwiye kumera kurya nyene. Kurya nyene mu kuvuga wiyubara, uri imbere y'abantu, uri mu bintu officiel, niko ukwiye kwiyubara n'igihe uba uri muhira, uri kumwe n'umugenzi wawe, canke uri kumwe n'umwana wawe, canke n'umufasha wawe. Twiyubare mu ngeso zose, tugene nk'abariko baraja mwijoro. Kandi ikindi mwene data ukwiye kumenya, nuko nyene ishengero niwe sobuja, niwe gukontorora ijoro n'umurango, kandi wowe nta muntu abaza ivyawe. Haleluya, nta muntu abaza ivyawe kuko aravyibonera. Nuko rero duse nk'abari imbere y'ikiyo c'umwami Imana. Sinzi numva y'amajambo no yavuga cane. Umunyashengero uri mu gitabo c'ishengero ry'umwami Imana. Sindiko ndavuga umuntu ari mu gitabo co mw'idini kanaka, oya. Kuko igitabo twandikwamwe, ndiko ndavuga ni igitabo candikwamwe mwijoro, gifiswe na marayika, yanditswe umwe ati naka nuwo mw'ishengero ryanje, naka nuwo mw'ishengero ryanje, kuko yihanye ivyaha kandi akagendera mu ijambo ry'Imana. Ariko mu bitabo dufise mu mashengero yacu, dufise umurongo muremure cyane w'ababatirijwe, abatanga ibigira 10, kubabitanga, abakora imirimo ibi nibi, dufise benshi. Ariko igitabo cyo mwijoro urimwo? Ko mu gitabo cyo mwisi tukubona, kandi mu gitabo cyo mwisi bazona gushingira intaye kumva yawe, bazovuga bati uyu ari mu Kristo, yamera yarameze ku yazinduka muri korale, yazinduka. None mwijuru ho bavuga iki? Mwijuru ho barakuzi inshuti yanje. Mbega data hora gutangira raporo. Mbega iyo wacumuye mpemu yarahora kubara ati atunganye iki kintu sico. Niba mpemu yaratakubwira wacumuye, ukubona umwami yihorera, wisuzume,
kuko tugera turacumura mu mwanya ku wundi ariko iyo muhemu yera akomye ati aha hantu hacumuye ihane maraso ya Yesu mbabarira mwami ntabara ugaca wihana. Ntubu umuntu upfukapfuka ibigabitanye, ntubu umuntu upfukapfuka kandi witwa ngo ntugahagarare mu cubahiro mvuge ngo yo jewe bombona nihanye, yo jewe bombona yo bokumva ko nakoze ibi. Yewe oya, ijuru rirazimvye, umuntu ntaco yokugira, bazokuvuga rimwe, irya kabiri ntibazokuvuga. Ntibazokuvuga. Kandi umwami Imana uyu dukorera niwe agomba ko tubabera. Kweri mwene data tunganya ibyabo, sobuja nyene ishengero agira ritahurukana. Abumbiye ku vyubahiro bakanka guca bugufi, bakanka kwihana, bakagendera mu bubi butagira izina, abo bantu bagiye kubona ibara kweri. Ariko harahiriwe umuntu yanditse mu gitabo cyo mwijuru, mu gitabo c'ishengero ryo mwijuru, rya shengero Kristo agiraze gutora. Rimwe nababwira rimwe bakijijwe bo mu mahanga yose mu ndimi zose, abo Yesu agiraze kubajana. Yesu yantumye kubabwira ivyo, kandi ndizera yuko ataco nacishije iruhande. Abavyumvise bakavyizera, umwami Imana nabaha umugisha. Kandi umuntu wese atunganye ingeso ziwe, atunganye impuzu ziwe, atunganye ibikorwa vyiwe, atunganye ibikorwa vyiwe. Ico ubona kitagororotse gikuremwo, ivyo ubona wambara bitagororotse bireke, ivyo ubona urya bitari ivyo bireke. Nta kintu na kimwe wokaba ijuru rirera, ariko kwa Satani hoho n'amarushwa n'umuruho. Mwene data tunganya byose umwanya ukiriho. Bishoboka ko irijwi wumva ari ryo rya nyuma, ariko harahiriwe ubyumva akavyumvira. Imana Data ibaha umugisha mwese, amen. Mukunzi wanje Yesu, ndagushimiye cane kubw'uyu mwanya unyemereye, ndagushimiye kubw'utuntu wantumye kuvuga nkaba ndabuvuze. Mana hezagira ubyumvise wese, bimuhindure, bimutere kwihana, bimutere kugororoka, bimutere kuja mu nzira nziza. Urakoze kubyumvise kandi kubikora mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe rero na Françoise Habunayo. Inomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana Data ibaha umugisha mwese, amen. Iyi shene turiko ni shene Habunayo. Yesu abaha umugisha.